Hey, let me say wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa ndugu zetu Waislamu, kwa Kristo akamvuga ati ni Yesu ashimwe kabisa. Acha tukuje kwenye point, ni tam again, tuna back again kuwapa vitu vitam. Reka tuvuge kuri Landry Promoter. Acha tuseme alhamdulillah kwa Mungu amemjalia akatoka. Ni Landry Promoter nyene twabonye yerekwe ku munsi ugira gatanu, ariko rero kuva umunsi nyene nta kintu na kimwe turabona Landry Promoter arakora. Eske turiyumvira baba mirukanye kuri Wakalai TV cyangwa turiyumvira eske cyangwa byo byamuteye ubwoba kubw'ingorane zamushikiye akavuga ati sintori udutena cyangwa ibintu bya journalisme yoba yarabihevye. Ariko rero ibyo byose tuce tugwa tukagaruka tukavuga ati byose nizere kuko boss wa Wakalai TV ariwe Akesdan, CEO wa Wakalai TV, apostinza tubwira yuko udu channel to udu TV twa 80 views tugiye kudusezera. Aho tuvuze udu TV twa 80 views turabona nka Bujahid TV, kuko example kuri Bujahid TV turabona iheruka kuronka 5000 views kuri YouTube. Kera cyane Wakalai TV ikiri kirakora, naho nyene turumva yashatse kuvuga ko yahora ifashwa na Wakalai TV, ariko right now turabona bari munsi ya 80 views. Aho turabona nka Niko TV, turabona nka platform izo zose ziri down cyane, umengo izo zose nizikibazo mu gisagara cya Bujumbura. Although birateye agahinda n'umubaro kabisa na umasana, ariko nka twebwe nka Tam Media turi strong, sini babulao kabisa, tuko gado kabisa. Aho turavuga ati eske Landry Promoter arasubiye kandi mu biganiro, arasubiye kandi gukora. Reka twitege ikiganiro ciwe mu misi iri imbere, twizere yuko aje kuduha ibintu bikara, tugiye kuduga ama views tuyabona bitugeze mu rundi gwego. Ariko havuye jewe Tam Media cyakurikira Wakalai TV nkuko nabibabwiye, as I told you before guys. Reka tugwe inyuma tugaruke kandi dusubiye inyuma nk'abari bari muri ambiance kuba Landry Promoter yari yafunzwe. Eske ubu bari hehe kuba Landry Promoter yabashwayemwo? Birataga hinda. Gusa rero nka boss we Akesdan yasohoye indirimbo avuga ati reka tubasekure. Ubu bagiye kubasekura babakubite n'ubuhiri mu mutwe. Aho bo sinzi naho muzohungira, birateye agahinda kabisa. No mazara ni Landry Promoter umunyarusako wa Wakalai TV agarutse mu bikorwa soon. Murabona mutetesi niko ndamuvugira, nta naho ndamuzi, gusa nuko nzi iterambere ry'umurundi wese itegezwa kurumva riranezera cyane. Twese tugiye hamwe turazi ko tokora ikintu kinini cyane, ariko tuguma twigira surivu umwe bigira amabuye, ntaho dushaka kwishikana. Twese dufise ihangiro rimwe ryo gushikana igihugu cyacu kurundi. My God, imitima mibi gusa kubera iki umeze uko mudashaka iterambere bya mugenzi wanyu. Reka tugaruke ku TV yagiye aracelebra, yamaze amajoro akubita amavi kubwa Wakalai TV igiye igabanije ibikorwa iri mu ngorane zige zitandukanye, yibaza ko igiye gukubita views nyinshi cyane. Ariko rero ibyo byose bya n'Imana yabawe muko wacoyo huko aho mushinga amatwi munyumviriza. Aho werinde ni kubasekura musubiriyo mwavuye, ahubwo ni mukunje mikeka musubiriyo mwagiye uko mudutorema mikoshi kabisa muri Buja Flavor. Twebwe dushaka gukorana n'urukundo n'umutima. Mbeho ko bari bibaza ijya post ya Landry Promoter yariko ubuhoho agiye hariya mu mpimba ko bagiye kuyironka. Ubuhoho na za views 5000 baronka, ubasigaye baronka 10 views, ngira ubasigaye baronka 0 views, kuko ubu bagiye kwiheka kuri Wakalai TV na Wakalai TV bigiye kubikunkumura gushika naho tubazingisha ibirago tubasubiza iyo mwavuye musubire gucuruza itomate n'intore. Gusa icyo bahanura ko ntimute amahera ya n'umwanya wanyu, ahubwo umuziki ni mureke mugende mu buzima busanzwe. Gusa nuko mumbaye kure, ahubwo nagufata nk'inkoni tukabasekura nyene uko basa. Gusa yari Tam Media again, ni Landry Promoter on a microphone. Reka tuvuga ati gira subscribe na like na comment ngaho kugira tubashe tubaha ibintu bimeze neza bishushe. Turabakunda cyane. Ciao. We love you so much my bosses.